progress. Special driver. Special driver. Birabaye inyuma y'igihe kinini umuntu yitwa FANNY bavuga ati ino ni film mbere nawe banabigushiramwe ngo niwe muntu ngo ushobora kuba utigeze ubyemera ubabwira ngo ni scene ngo izoboneka muri Samantha baraduhombeje sha baraduhombeje nyabuno ahubwo dutangire tubakeza solution couple irabikoze amateka yanditswe nande barayanditse yanditswe kuba duhombeje baraduhombeje umuryango ushinzwe n'ushinzwe cyo tuzo inkomirongo enkome ntuzi yuko ibyo bintu bibyina iyo umukobwa avuye iwabo akaja kurongo umukobwa muri gasare nari ndahari nabonye umutama papa FANNY ariko nakunze muri discours yapfutse mu gihe abantu benshi bavuga cyane muzahera ko wivata umutama yarako cyo ntisavuga ikirundi cyo mu kirimiro kabisa hagati mu gihugu uzi muri rya rubanza umva hari ukuntu mu rubanza bavuga ati nukuri umwana wacu yarizigamye umva ibibondo byacu rero tubihe nta jambo ikibondo cyapfutswe muri rya rubanza yageze avuga abo kwa Noraske barahaguruka ndakabura kinavuga Noraske nawe si kibondo kinavuga ati vraiment kibondo ni kibondo gifise kibondo ni papa gifise kibondo kubera iki batabivuze igituma batarivuze nyene mva batari kuba bateje abana none wo kuza kwita ikibondo kandi ibibondo byacu bivyumva kandi ntubona na FANNY uje kuri icyo kintu ca film FANNY arashobora kubona abo nyine agiye kijya kintu yasohoye ngo urugo kijya ni iki yashizwe film none ni iki mbese Samantha ntirahera yahetse yarahetse nabonye bashutingira ku mabati ngo niho bari gucira urubanza abacamanza bari bicaye ku mabati babaye hano barunda amabati vraiment ngo ni muri sentare abakinyi ba filime nibo babaye we ntawe wabibonye abakinyi ba filime nibo bagiye compete place ya Noraske ntago wabonye Noraske ufete umuryango wa Noraske wari muke abakinyi ba filime rero nibo bagiye compete we navyo wabonye nivyo misenda bibona uruhande bari bicaye ko wari uruhande rw'umuryango wa Noraske nubwo hari umufana abageni ikintu cyo kubegwa ku bageni ntago bizogihuriza ko FANNY yaraberewe ku ruhande rwiwe FANNY yaraberewe ariko Noraske ukuntu yambaye aba yari jewe ntago nari kumwambika kuki kuko sinzi ko wabibonye Noraske yari yajanishije n'umukobwa wa FANNY Noraske ntabwo yari yajanishije na FANNY abisigura ngo yajanishije n'umukobwa wiwe hano muri cyambere mw'abantu ivyo birakayabonye dufate kuva mu mwaka uheze gushika ino saha nikiye kirakamede yakoze ahubwo gabe baramuvyimbye nda nkabe harasohotse filime mbi urumva hari filime mbi nabonye naraba Jeriva arambabaza kandi Top boy umwe wita top boy wapi muhunga ba mu miryango y'abatobo ndavuga ati bari bambwiye ko muri rubanza umuntu yitwa Nyamari mu bibazo aciye mpindukira se cyangwa ati ahantu havuga izina n'ukuntu bashobora kuba banze bishobora gusanga ari babana bishobora kuba bikwega ikibazo cyangwa ati aho usanga banayiparanganje barondera jewe candigira progress. Special driver. Special driver. Hello everyone, everybody, everywhere you are. Twizere yuko mumeze neza aho muherereye hose, natwe turashima guhoraho aguma akora ibintu nk'ibi kugira entertaining mu bintu bitandukanye. Naye nabibabwiye ati
amakuru mba nayavuze nkayavuga ku masonga ati mukanya muri special driver turakira Nyama Pro nyiramakuru umwe mu basore baba bayafise kabisa ubona uko yatangiye no kwinjira muri systeme y'ivyunguka kumbura araza kukatubwira neza ako kantu musaza umeze neza meze fresh yakwakiriye kabisa je Nyama nimba ari uko nyene yamaze no kwinjira mu vyunguka ubona yuko ari umusara gumatagata umunsi ku munsi none gasha aho twakoreye ubusa aho twakoreye ubusa namede yuguruye sara imyaka yari myinshi nahoraho yabaye ajya mu type filime ngo yaramupfunye aho wewe ukiri kuragendera ku ndereki hejuru hariya yari yarinjiye yari yawe yamaze gutaka yaramaze imyaka ahubwo myinshi ariko yatemukira muri none ntivyakunda oya nor akayagano ka nor je sindakemeranye mukunda kukavuga kibaza ati none nk'umuntu yoja muri side afise ingabira yoce ikwa erega ziriyo zide mukaziriyo hariya baragina filime ariko nizishikino izishikino nta nubwo ari no gusa ntizinasaga ni wabo naho nyene ubwabo ibanzira yicageze ngaha yogera mu Rwanda idashobora kuva hariya ngo ishike mu Rwanda ntiyoja buka ahubwo nabo nyene ubwabo hagati yabo hariya nyene usanga no kuri tele yabo zitariko ziravuga ugasanga zimwe zo muri noro nizo zajabutse ziriko zirakubita hariya niriga nyene ufite no muri noro niho hari benshi nta mukinyi wa filime mvuga abakinyi nyene bari celebre aba bazwi cyane nta muntu aba hariya hakurya ntahango ako nuze ni yabo umukinde ibata amenga bahakugira ntahango ahubwo ribati kuva yimukiyo niho yahebevye ubari akiri ngaha gashani yaronka 10,000 ku munsi ari kumwe na Fanny none bagiye yimukiye hariya vyase bari munyakabiga ariko gusa uryo mutipe afise akantu we kavuga gati sinibaze yuko umukinya akomeye cyangwa ari karakora mu murabira ku ma views target sama views hari ibindi bintu umuntu ari karakora mutipe ashobora ko reka rinjiza agatubutse biciye mu vyunguka nubwo ayo ma views yaba atari kirenga agatubutse none imbuga reka dufate kuri kano kantu akiba muri noro ntiyagenda nireke bafise umuduga yagenda nirege he ko yagenda n'imodoka ya Noraski erega ubu ni ya Noraski imodoka ya Noraski yagenda n'imodoka ya Noraski yagenda nirege yagenda ni ya Fanny yagenda ni ya Fanny mujama nenda mukumve so Nyama ndakwakiriye kabisa weekend yari imeze gute ari mutipe twari kumwe mukanya ngo agasibe karamwishe eze wowe imipinyu ntiba yakugarutse oya se bintu byo kuboregwa jewe wapi oya kwanza wewe winywera ngo twine ibi bintu by'intoze bimwe binini bya mubimwe ivyo ntapfunyoka bishitse ugasoma no kwisomera ku kawaii kabonetse sawa kabuze naho janywa amazi canke ifara oya mbona ati amazi wewe kuberi ahantu tuheruze numvise tumugabo Nyama kiyashika yababwiye ati bana munzanira akantu karimo akarukore katababaza ati aya ma citron ntayo namenyereye amakuru yarashikiriye ahantu nari nicaye usanga ari navyo kabisa so amakuru yari menshi cyane muri weekend twatanguye ikintu cyitwa special driver namaze ukibabwira Nyama muzoza muramubona cyane kabisa ni yabidukundira ubwo ikintu kiriko ivyunguka gishobora kudukubita hasi ariko ubu n'umuntu wacu numwe mu bantu ba fresh muzoza muramubona kenshi gose nkuko watanguye bivuga muri weekend mu makuru je nabonye BMT isa niya tungo y'abantu yugurura salon de beauté ibikorwa wewe ubwawe ari naho waruri wabibonye gute Nyama biriya bikorwa bijya ni igikorwa ciza kubera ko Amede nibaza ni creativity yagize kiya kintu burya abakinya ba filime baragikeneye sinzi uko umaze kubibona hari abakinya ba filime ugasanga umukobwa yagiye donc afise tournage kuwa gatandatu mu gatondo ariko kubera ko tuba dufise ubundi buzima tubamwe ugasanga byaramugoye kuja muri sala kabisa agaca avunduruka bakaja imbere ya kamera umengo nudusakanyika ugasanga nyene image bagatangwa kubatuka ngo zisa nabi urumva rero nibaza ko kijya ni kimwe mu bintu ni ijya saro nibaza ni kimwe
mu bizofasha mu gukemura bishobora ibibazo. gufasha kukabe nkako uvuze ikintu nebuka ikintu rero abanyero na posting uvuga ati bishobora kuba ari inyishu ku bakinyi ba filime bamwe bamwe siritunyene b'abakobwa wahora usanga bavundurutse imishatsi ntibasokoje ugasanga bisa nabi ibintu nawe utegera unihanganira ariko rero ikibazo umuntu aca yibaza ese ni mpaka bano bakobwa bari muri filime bazoce baja muri BMT salon oya si mpaka ariko uwo uzobona bikwiriye azojayo si ku nkoni oya nivyo binkoni si ku nkoni ariko ushimye gukinana na manatirere nk'ujya mwene wabo nabonye bashize kwirya saro ntacyo urumva ni bisanzwe ariko yamakari akantu je nabonye wanagakitisa ariko dusa n'abatakemerana nibaza ko none saro isokoza abantu je nibaza ko gusuka no gusokoza biratandukanye wasa n'uwavuze ati none ati mwabakoze byinshi byiza ku mafoto n'iki mugabo uwo muntu bashize kameze uku menga nta nsiguro bifise none nsiguriri gufata umuntu ashije n'igisokozo none uzava muhira ugiye kwa mede kwisokoza kweri n'igisokozo oya si igisokozo mugabo nibaza ko bashobora gucisha mutuntu umushasi ukaza mu dufreshe nimba ari n'akamashini utuwe hajya ko harimo movit kwirya foto harimo movit ya Millisense nyama ifoto bayirabe neza oya mbona yasa neza mu oya ubura kwirya foto apara kwirya bashize kuri kijya bamanitse urabona hamanitse bibiri hari kimanitse hejuru y'umuryango hari n'ikimanitse kiraba mwibarabaru uyi ndiko navuga kuri kijya ari kiri ku kabord mengo na gapoto kaka mwijoro kamera kanje bapibriye kaje bari kari babiri na kade ujya mushatsi ikindi kintu kiri matari movit niki kweli Agwa Mireye mufiki ga dufiki nyine dusangiye je nabona umushatsi usa neza gusa nkabona menga rega sinavuze gusa nabi ariko ni natirere no kuvuga ngo ni bashize ku ifoto itajanye n'ivyo bahakorera Agirumba ngira barihenze gato ariko kubakosora bamaze kubikora ntubakosere mu ntango batarabikora ntiwari unabizi cyo batarayuguru nama bagishije nama bakugisha oya rero cyavuga kuvyo nabonye kabisa kubijanye n'integuro je nibaza yuko nabonye yuko ni saro ishobora kwirimwa amafaranga menshi wa mugabo we ubona nkuko batanga bivuga yuko umugabo yitwa Mede ishobora kuba yarayaboshe nubwo nubundi we ku mpande za mbamo na Musa n'abatayivuga kumwe sinzi ikintu nabonye usa n'uvuga ati ano mafaranga ashobora kuba yapfunduruye ahantu shaka kuvuga se bikorwa arimo none bya mufi sibyo biriko birinjiza hajya ahantu umva ashobora no kuyakura ahantu ivyo birashoboka ariko ko atayivye ko atawuraza ngo Amede yaranyivye ubu nayiwe kabisa ariko Amede cyo nibaza ko uravye nta yindi soka asohora ahantu tuzi ngo shop ngo atandaza ngo neyi byanka byakunda ucumva yuko je no hava muga yuko ni filme kabisa iri kirariha amafaranga ahubwaga none muri ha wenyene ahubwaga be baramuvyimbye nda nkabe akaganyuma niko abere se barayivyimbije yabe baramurembeje mugabo Shabere ngo aberewe nabi mara. Baramurembeje kabisa. Kandi abere nawe atinya kukubwira ati jewe nagize gutya ni bakira kadure ahantu hari aho hejuru. Ati niko bagira batsinda ngo. Ati bagira bakantsinde ngo nabana kinjira. Ariko amakuru yahabwa ufapa kuri nyama abere hari ashobora kuba yavuye muri Nora kerekeza muri Sida cazima. Abere aracaba hantu. Oya yarayimutse. Ayo ndafise. Yarayimutse ariko ntiyajabuse ntango. Ari hano. Azofuma tuza kubintere kwa mama. Ntaba. Nageza acavuga. Shakira zira. Je nabonye uvuga yuko yimutse cyane baza ati yagiye hakurya. Oya ari hano. Shaka umusaza bamuhora ikinya. Hari nabantu bavuze ati abere araraba neza. Nimba ari ibintu bimushikira agaca bishira habona. Canke nimba umuntu yogwara ibicurane agaca yitira kuvuga yuko bamujijije zino film. Tashobora kuvyihendako. Urazi gituma abere kwikanga uburozi rimwe vyumvikana. Abere igihe kimwe haramwandikiye umuntu. Aramubwira ati wewe imodoka yawe. Narenda rota mbonisha. Uwo musi mu gatondo bana kuvyuka message urayisomye avyusa arazi imodoka yageze kibara barazabona itara riko ryaka mu muriro ry'imodoka yari yawushi yari afise ubishara yihevye afise space ego yawushiwe nawe nkibona ijya bushi nta gifise
umva rero kwikanga uburozi birumvikana iriya bimubwiye bica bibinyu umwanya muto bica biraba abifuza yuko bashobora kuba bamugendako ivyo birashoboka uriko ravuga rero Tamede nawe arabahange oya ntumutera ubwoba nyama je niyo oya apana kumuremesha mugabo oya angaba muhora iryo saro atamuhese bazomuhora ibindi none iyo filime ariko aravuga ngo nguramutunze none akina filime wenyene oya nyama twumvikane kino kintu Amede arakora filime abandi bariko barazikora muguriya mutipe uravye ama quality ariko arasohora ukaraba ubwenge buri mu movie yiwe biroroshe ko aza kuronka ibiraka biremere kuko hari akantu afise mu bwaka kabijya ko kuba ari umukinyi ariko akafise n'indi kote y'ubwanditsi kandi akabafwa nk'umwanditsi w'umuhinga ntumva yuko byoroshe ko aronka ibiraka binini biremereye gusumba abandi ivyo biraka rero uri kuravuga nibihe ivyo biraka yabonye dufate kuva mu mwaka uheze gushika ino saha nikiye kiraka Amede yakoze yakoze ntawe yagiye yakoze ntawe yagiye rero yagiye n'ikiraka kinini ya mu mama nkunda kumwita mu mama uriya mukobwa afise amafaranga uriya bakoranye je mbona kumukubita miliyoni 30 zo bari ibintu vyoroshe twumvikana ico kintu rero 3 nazo ego sa ni Hollywood miliyoni 30 kuri Amede ni iki ikibazo si Amede ikibazo n'ubuyamo imiliyoni cyane no kutayikura okay sawa imiliyoni 30 reka tuziharurire dufate ko arizo bamuhaye yego ufashe kiriya gihe akora ntawe yagiye imiliyoni 30 zirimo yabushi yagira isanganya zirimo niyo yindi afise igira kabiri zikabamo na saro ibyo ubuhejeje kudondagura yakoze biza kuba bizimbye gusumba izo miliyoni nico rero nangira uruhande ntuzi ko yari afise ibiraka vya Inua Cinema bitari bwahere yarakiri karakora kuri ntuze ya filme yari karabahaninde ihurizo ry'amakuru ashobora kuba egomenga byarimo imbere y'uno mwaka uri kuravuga mugabo ugasanga hari amahera y'amarara n'umuntu aba yarakoreye n'imbere y'umwaka akayabika agakora imigambi ni nko kujya mu tipo usanga bafise amaparisera n'amazu hano ari karaduga tutabize navyo birashoboka sha ntabwo uza kwemera ko biba byavuye muri ibyo bintu oya kuko urumva aho badandaza amenyo amahembe y'inzovu none ko tubona buri munsi atonda muri movie ibintu bitunga abakinyi ba filime nibaza ko publicité nico kintu ca mbere nico kintu ca mbere ariko uravye mwino myaka nta publicité nimwe yakoze kumbure ko azikora mu mpisho ntizija habona niyo publicité aba mu mpisho none publicité yayikoreye mu mpisho umva ipibriye he wa publicité ramuzi hari atuga Amede ntafise ingufu nkeya zoko publicité yohera muri kariti abantu ntibayimenye yo havimenyekana yo kora ntituyimenye muri byinshi wanavuze ati Kadora Vere na Mimi ati bashobora kuba babaye umwanya munini bakamisha aba diaspora Amede nawe akabura kuti nonagira bakoresha mu vyunguka ako kantu ni sinagatahuye komenga usa n'uvuga ko agira exploit agire ko exploit ko vuga gute ni nko kugimitsa umuntu canke oya tuvuge ngo nko kurira ku muntu ukoresheje izina ryiwe canke ingufu ziwe yo murira ko akoresheje kuri yega ayo mazina afise na ya Amede yene erega kadombere uko akina kwa Amede yarakina filime ariko wari umunsi wapi yakinira muri warubizi kado no muri warubizi kuva kera muri warubizi barafise zirikwa za manjanja manjanja nyene narimo manjanja yaraki kado yatanguye muri warubizi okay kandi yarakina ariko mwarimu munsi wapi Mireille yatanguye kwa Abel yego Mireille yatanguye kwa Abel muri filime yitwa Injyage araza mu nyuma arakina kwa kwarigeze kurira kwa Fanny urumva ariko nta filime nimwe oya ntakiye mufaza mugabo yarahaje sinzi akamuvi actinze nkeka bitasohotse ariko yarigeze gusa ari filime ya Fanny yakinyemo Mireille sanga vyarahiye ivyo ntavyo twabonye hamacharaza rero kwa Amede urumva ibintu yigeze kuvuga ko bya Sabasi yagiye gukora iki kwari gukina film canke hari mu ndirimbo yari indirimbo bakoreye mu rugombo bagiye gukora video nabere yabatwaye yari indirimbo ya nani bari bagiye gukora video yabonetse muri video bon hanyuma
acakora ishusho y'umuntu kwande Ahmed. Rero biruvu urumva amazina yafise niwe yabahaye. None yabahaye ugaruka ukavuga gute yuko agire abakamishe kandi wumva nyene ari vyaremwe vyiwe yubatse. Ayo mazina rega arabatunze. Abo yabahaye abo yayahaye urumva. Arabatunze ariko we ntiyaramutunze. Kano kanyerera agira yakoresha. Ubivuga ufatiye ku mafoto yatangiye kuboneka ahari canke na cyane yuko numvise uwitwa Kadora Vera ashobora kuba ari na brand ambassador w'iriya salon. Jewe nabivuze mfatiye kuri kiya chapa bakoze cyo gupublica salon. Wow. Nangayo nguko twinjirira muri BMT tuvugana yandi nkuko twagiye tuvuga inondwe harasohotse filime nkuko bisanzwe nyuma y'indwi yari yahaciye Rugero rushatse harasohotse filime mbi urumva hari filime mbi nabo naraba Jerry Varambabaza kandi Top Boy umwe wita Top Boy wapi ayo muhunga ba mu miryango y'abatobo Top Boy yazoye mu bimana ariko nabonye title wenga ni nziza ko muhungu muhungu none tipara kubwa ati Jenny Legend ni jambo nini muri filime y'u Burundi baranzi man urabona burya ubu legend no ubu legend si uyu munwa kandi wewe ntiwigira muri legend reka abantu bakuvuge kuri muri legend urumva kubera ari uvyivugira umengo wapi urumva sinibaza sinahura ukuntu icyubahiro riva yarafise gusohora filime nk'iki ufata bakinyaka basiga ubufu Rero sinaronka kanya nabonye nuze foto iri kuri inyuma kuri miniature igamenya mbona basize ubufu Mugabo Top Boy arakereye karere je nibaje ngo ni creativity renze kabisa nuko ntaruguru nindani harimo umuntu asize ifu cyangwa nakantu somwe oya numuvye harimo numuvye yakuze man baramusize ubufu wamengo akora mu machine ibintu babakinishije rero Mariva iyo filime ya Riva na hamwe ufu mugora zimeze asami ukirenganira oya bivuze yuko isumbana zino yakoze kera hari udufilime yagiye akorana na Mpinga na Bararijo filime yakoze akivana na ba isezerano niwe akorana na Bakidumu Kidumu ziya zari nziza kurushi urumva rigasubira inyuma kandi bariho yarakwiye gukora neza kurusha kiriya rero ubwo burije ndi busubira inyuma nk'ibirenge n'ubuki canke riva je namye iyo bayitigeze ya updatinga ngo ajane n'ibihaguma hahandi mugana hahageza kwibaza ko atahagumye nimba uri kuravuye ko ari filime yakoze kera zisumbe yo yakoze no munsi bisigura ko ntiyanagumye handi ahubwo yarakorotse nyine erega yari yamaze imyaka myinshi adakora urumva rero nje gituma ariko arakora filime twakura muri 2010 urumva nivyo arimo iyo filime kwandika swata urumva akanishobora kubigerageza ko naga karite urumva kwandika swata urumva montage 0 urumva ni filime nyene iraho kandi irimo abakobwa yakinishije abanyeshure gusa nta muntu uvuga rimwe abizi urabizi nawe yikinira comedy urumva nta muntu numwe ari ngo uvuga ngo yotuma urabi iyo filime akina comedy riva haje nibijya akina nibiki ibintu yakinyajya none ariko nshaka utubwire gato ya wewe kubera wewe of course ikintu nkunda uvuga ikintu wana kiravyo bakibona akantu ko gusiga abantu ifu gahuriye he n'inkuru iri muri film ibaze okay urumva bashaka kubakinisha jene urumva kandi yose ni nayiravye barashaka filime yose nayiravye ndayiheze kabisa urumva we yashaka kubakinisha nkaho umengo ofite urumva yarafise umugore yari yagiye muri vacances nimba hari ruguru amaze yo desomene atashe rero umugore umugore umva mu giko giye kukazi umugore agiye mu buraya rero abo bantu kuno baje nimba yari mitsimu bagarutse bisize kahunga amana baraje mu muryango bize ubufu ntiyari n'ubufu
urumva ubufu bari babushize mu mazi barabuvuruga nyine bumera nk'ubuyi baje barabubasiga rero abantu rero ngo baje kumuhishurira riva ko umugore we yamye mu burayi none baza bameze nk'imizimu baje abantu nyine baraho uko kuntu bisize ivyo bintu ucumenga ni imizimu ije urumva ucumenga ni imizimu kuko urumva je nari navuze ko ndabakirasa bivanye na script bavuze urumva riva yari baje ati muri bande urumva y'abantu ngo twemwe ngo ntiture abapfumu ngo ntituri n'abarozi urumva ngo twebwe twatumwe n'abavyeyi urumva iyo ni script yanditse rero yariva yanditse inakinyoko ubwo abantu baravuga ati muri mwebwe umuntu azi ko yasambanye afuka amasabe kigongwe mugenzi umugore aruma ati wumva script bashize muri burofa ibintu bandika ndakubwira ko yandika comedy akina comedy urumva umugabo aramubwira ngo umwe muri wa muzimu kubera yari umuzimu sinzi niba ari imizimu ngo ndabyita imizimu yari umugabo n'umugore urumva kandi n'abapapa yari umupapa n'umugore akuze kabisa urumva agasha avuga ngo rero ngo musigaje amasegonda 30 ngo utabikora ngo uzi ko yabikoze ngo adasabye kigongo ngo aza ngo guhinduka kabenzi ngo bamutware ngo kuri wonze ngo bamurishe magi ngo bamushyire ko ngitunguru umva iyo script uri kukira umva iyo script vraiment uri kukira film Ibintu mariko ndayira izo mva ko ari comedy ngo bamujane kuri wonze bamukubita ngo bamurishe magire ndimu Tobo boy we. Sinarumiwe. Ivyo bintu. Umva, wowe urumva ukuntu zinjiye. Nimba ari muzimu. Kinjiye mu muryango ko nyene tubibona kujya abantu binjira. Urumva. Nana ka alert kaka effect kinje mu nyene wate. Wapi? Urumva. Mu kugenda rero. Nta efe yahabaye. Twabonye iyo byaciye. Bashizemo image ya riva. Bagaruka abantu atabahaye. Nega byese bice kuri 11 kujya ibitungo. Havyo film ndavuga ati ibintu riva ngo nibiki brand. Negma rero muri je ndi hakukora ibintu bibi wofu mubireka. Nk'ubure wonse. Nta filime y'uburofa upfa kumuzanamo ngo afi kuyikina. Ego nibyo. Yo tuma urumva izina asazira gucya nyene atabindi bintu yasubiye guko gucumena no gutobanga. No gutobanga nyene. Urumva bari ibintu byo gukina. Uri umuntu nk'ayo Tobo boy Jenny bazaye ko ntitwa namurenganya sinzi ko abanyikana twakoranye ameze nk'umuntu ari karigira mu muziki cyane gusoma mugo muziki naho rero Chimamanda kubwira ngo ari karadodi migere nyine arajya aragaba none ujya muziki wari pa uzoshika heaven je nta muziki nzi kandi akubwira ko rikonde boy wibujumbura reka riva kugiza kuri nyamati abo promoter abarundi nibo bakora twicira tubuza do promoting ati sino je nk'indirimbo office nakonde boy ntiyosubira kujyogo Igwambwi shani muje ko mu promoting kabisa urabona ko bizopfa oya nta cyizere ndabahaye aya reka kwa Tobo boy tuharenge nabe anebaza yuko ariko nariko ndavuga filime zagiye zisohoka ruje rushase party ya kangahe menga ni 9 yarasohotse Nsoro season 2 part ni episode y'icene abanye nasohotse imbege kinini bari ko barekarama n'izindi nyinshi zagiye zirasohoka ariko muri weekend amakuru yari menshi kugeza igihe n'umuntu nyama batagiye babivuga kumwe n'abafana nubwo nibaza ko message bari bayitoye kutariko birabaye nyuma y'igihe kinini umuntu yitwa FANNY bavuga ati ino ni film mbere nawe banabigushiramo ngo niwe muntu ngo ushobora kuba utigeze ubyemera babwira ngo ni scene ngo izoboneka muri Samantha baraduhombeje sha baraduhombeje nyabuno ahubwo dutangire tubakeza solution couple irabikoze amateka yanditswe nande arayanditse yanditswe ko baduhombeje baraduhombeje umuryango ushinzwe n'ushinzwe twe tuzo inkomirongo enkome ntuzi yuko ibyo bibyira iyo umukobwa avuye iwabo akaja kurongo umukobwa babivyina iyo umukobwa yagiye kurongorwa
apana iyo umugore yagiye kurongorwa. Umugore ararongorwa se? Umugore ararongorwa nta mugore umva muri gasare nari ndahari nabonye umutama papa Fanny ariko nakoze muri discours yapfutse mu gihe abantu benshi bavuga cyane muzahera ko wivata umutama yarako cyo bisavuga ikirundi ico mu kirimiro kabisa hagati mu gihugu uzi muri urya rubanza umva hari ukuntu mu rubanza bavuga ati nukuri umwana wacu yarizigamye umva ibibondo byacu rero tubihe nta jambo ikibondo cyapfutswe muri urya rubanza yageze avuga nari mu cyuntu rwinshi nkurikirana amakamera sinabikurikiranya aho hantu naragakunze kweri urakoze batakavuga nta kuntu rero bota kwita ikibondo tire n'ibibondo baguma ari ibibondo byabo si ibibondo se byabo by'abavyeyi n'ibibondo byabo ariko iyo uvuze ikibondo urumva ubuvuze umwana yizigamye niko ushaka kuvuga oya iyo uvuze ikibondo ubuvuze basi donc n'umuntu twebwe turi nk'ibibondo nukuvuga wowe umugabo wari we wese wewe uri kibondo kubera ko nawe nta muryango basi no kubutagira umuryango cyangwa utari tw'umugabo uri kibondo nuko ndavyumva urumva ariko ntibikubuza kuba ikibondo ku bavyeyi bawe nukuvuga uri kibondo ku wundi muntu ari we wese muga ku bavyeyi bawe uzogumura ikibondo voilà rero ntabwo baragurutse ako kantu narindira ko akavugura bo narakarindiriye ndakabura abo kwa Noraske barahaguruka ndakabura kinavuga Noraske nawe si kibondo kinavuga ati vraiment kibondo ni kibondo gifise ikibondo ni gipapa gifise ikibondo oya ni kibondo c'ikibondo nyuma kubera iki iyo jambo wari ritegereje bikarangira batarivuze hama kubera iki batabivuze igituma batarivuze nyene mva batari kuba bateje abana none wewe wokuza kwita ikibondo kandi ibibondo byacu bivyumva kombe nako siri nagatahuye neza ni urubanza tubanze dusubire inyuma gato kubera je no mu rushengero niho narindi bariko baratora imihezagiro ya pastori ni na daddy ariko mutubashira mu mugwe wa pastori n'urubanza byari biteganije ko baza kuhashika saa 8 baza kuhashika mu masaa 10 gucyo sinzi nimba byatewe n'imvura no daddy hajya bisiguri daddy ni jambo ry'icongereza twavuga mu kirundi ni nko kuvuga ngo data ni data ajejwe kimisengero n'umuyobozi uno munsi uravye uburyo bifatwa nk'umuyobozi mwishikira mu karere kiwe niwe atwara ishengero avuga ari kijana ni nka CEO mu bino bikorwa niho bita dad kijambo rero ukunda ritahura nibaza ko ari kujya avuga padri muri katolika ujya bita padiri yego ni nka kujya uko padri ni gitariyano isigura ngo papa hajya padiri bisigura papa navyo narinzi urumva nibaza ko abari nk'umwungere basi w'amashengero menshi voilà ego n'umwungere w'amashengero menshi okay bandanye urakoze no tukwinjire mu karere kacu bamande zo ntibindaba urakoze no kuduha n'insiguro kuko navuga nti sinzi nimba ari kubera hari urundi rubanza bari kubera hezagira ariko rero n'urubanza rwari mu imvura nyinshi cyane ikintu nabonye n'abafana bagiye basigura bati ino kapo irahezagiye n'ikimenyetso c'umugisha biboneka yuko batanguye neza kandi kuhabe nkako nyama urazi ko mico y'ikirundi burya y'imvura iguye imvura n'umugisha siko bifata oya ico nemeranya kiretse yari yisegeye uko yogwaye kose jewe nzi ko imvura igigeze none nta bantu bahezagirwa mu ci rero kwitagwa ibaze n'abahezagiwe gaciko cyane nuko kandi ari gihe cyane none reka tugiye twinjire mu kwa kane mu kwa gatatu kandi nyari imvura bitangiye imvura kwitiranya ibintu naco aho twazokubitwe n'inzara ngo twaraheza reka gufsina sha inzara barateguye ma warabonye bajya abantu kuva mu ntango duhere mu gutera ivi gukwa kugeza n'ujya munsi ibintu ntanza ririmo ako kantu ko tubanze tugaheza ntanza ririmo cyane kapa yarabitse cy'amafaranga ntanza ririmo ariko mu rugo ishobora kugerayo
nuzi Mariage zora zitwara amafaranga ariko ukeye ugasanga vyaranze gose iciva hesha ko mbona filme ziriko zirakogwa samacena hagaze neza kandi ntubona na FANNY uje kuri ico kintu ca filme FANNY arashobora kubona abanyina agiye kijya kintu yasohoye mu rugo kijya ni iki yashishwe filme none ni iki ni audio visuel ki ahubwo je nafashe ko akantu keza kuba acinjira mu rugo agashazana n'akantu kitwa urugo kukaza na sawa ariko ndiko ndavuga standard y'ibikorwa yawe urakora kijya kintu mbese amante ntirahera yahetse yarahetse nabonye bashutingira ku mabati ngo niho bari gucira urubanza abacamanza bari bicaye ku mabati babaye hano barunda amabati vraiment ngo ni muri sentare zanga ari y'intango zimwe z'intango usanga nko kwikomene harabomotse bagaca bagira haba harabomotse ariko urumva baboneka nyine ko habomotse ariko nta hantu kintu kimwe cyagaragaza ko ari kuri sentare okay tubandanye niko navuga uburyo byagenze barabahezagira ubona yuko Noraske yararyohe kabisa guma twenga FANNY arabyina hafi yo gutamba igisirembe boneka yuko bino bintu bari bavyishimiye birabandanya Antreta mbere yaho bari bazindukiye mu mashuti nuko bisanzwe bafata amafoto baza ko ari bazohava bayasohora no mu bindi byinshi baba bagenda bategura nk'abageni urabizi babasirimu hari umwanya wo kubanza gufata amafoto asa neza turabandanya hano nshaka n'umundi ko tunagera ariho wasa n'uwinjiye kugeza igihe cyo muri sare urubanza je no banza nkavuga nti umuntu yo tera amashurwe canka gakeza abakinyi ba filme ubona yuko bari bavyitaje nyamasinzi uko abibona abakinyi ba filme nibo babaye we ntabwo wabibonye abakinyi ba filme nibo bagiye compete place ya Noraske ntabwo wabonye Noraske ufite umuryango wa Noraske wari muke abakinyi ba filme rero nibo bagiye compete we ntabwo wabonye nivyo misanda bibona uruhande bari bicaye ko wari uruhande rw'umuryango wa Noraske umusore nawe ubwawe nimba ari uko bimeze kwa vuba ko wari ku ruhande rwa Noraske wagiye gushigikira wabibonye gute urubanza guhera mu ntango kugeza igihe ruhetse ni igiki cyo gushima icyo kugaya cyo ntitwaje kugaya urubanza rw'abandi mugani nimba hari nk'umukino wa filme yaje atisokoje umuntu yo mukebora ati nyabo nuzogaruke mu rubanza ibintu wabitunganya ikintu cyo gushima kwanza nashimye kujya muri show ingoma mu rubanza nubwo ntaguciriyemo hari abantu bijya ibintu bataravyemera mu mico y'ikirundi bavuga bati ibi bintu byatevye kuvuza ingoma mu manza biracari mu tuzitizo nibaza ko nkamwe guverinoma jewe mbaye ndi guverinoma ndufata ingingo nobireka bikabandana kubera ko sinzi ko umaze kubona imanza z'ibihugu vyubahiriza umuco cyane haba harimo akantu k'umuco wabo ego mugana nivyo rero nibaza ko ingoma ni iwacu kabisa buri gihugu cyose twagitera copyright ego ivyo birazongwa amatwo ashura kabisa urumva umuzungu ashobora kugira uko akaba ari kararaba ijya video ya FANNY akabona n'urubanza akabona harimo n'umurisho w'ingoma kumbe urazi ikintu biza gutanga ko ari ikintu biri mu nyinshi byerekana ko n'urubanza rwari gubashwe urumva bari gubashwe kubera iki ni ikintu ni igikoresho ca guverinema ingoma ni igikoresho ca guverinema hagene nko nka president basi yari kuba yaje mu rubanza rero ataje agaca duha ingoma urumva bisigura yuko isura yiwe turiko turabona haje urumva ni ibintu bice biboneka vraiment ko ari ibintu guverinema donc birimwo kandi bikaza no gutanga ishusho ko kandi umuco ukiba uriko uravuga uburyo ikintu ca mbere wakunze ari umurisho w'ingoma umurisho w'ingoma nakunze n'akana nahabonye katambye ingoma kabisa biraryoha kaje kana gato kaya kana gato ikindi decor yari ifise creativity decor yari hari byaboneka vraiment ko harimo akantu ko kuyumvira nta kente nashimwe n'ivyo bibiri nta kintu ariko na sare yari VIP sare yasa neza no mu kibanza ciza abageni bacu kutavuga ko bari baberewe nubwo hari umufana oya abageni ikintu cyo kubegwa ku bageni ntago uzogihuriza ko FANNY yaraberewe ku ruhande rwiwe FANNY yaraberewe ariko Noraske ukuntu yambaye aba yari jewe ntago nari kumwambika kuki kuko sinzi ko wabibonye Noraske yari yajanishije n'umukobwa wa FANNY Noraske ntabwo yari yajanishije na FANNY bisigura ngo yajanishije n'umukobwa wiwe no muri cyandere mw'abantu Noraske yajanishije n'umukobwa wa FANNY ntabwo yajanishije na FANNY
reka ndaza kubisa gute yari yambaye turaba amafoto Noraski yari yambaye ipantaro ya blanc ipantaro ishati ya blanc n'ikoti ya kaki voilà tubanze tugeraho Fanny ntiyambaye igishunge igikanzu iki c'abageni cera yego none Noraski yambaye ibintu vyera Fanny ntiba deja bajanishije rindi yasigura inyicira okay sorry yeah nimba bajanishije rero reka tuze ku bintu umukobwa wa Fanny nawe yari yambaye umukobwa wa Fanny nawe yari yambaye ikanzu yera nka nyina ego ico kuvuga ngo yajanishije na Fanny kwanza tukigabure urumva yajanishije basi na bose none urabona kandi umukobwa wa Fanny yari yambaye hano ngaha hari ko tuboro tugomba gusana kaki ngaha hejuru bariko barabibona urumva badufasha nta kintu na kimwe ca kaki cari kiri ku kanzu ya Fanny oya mwera asika hejuru wari kwandi kumubona wa Fanny ngaha hariho tuboro tuturongo twa kaki none ugiye kuraba no kwa Noraski kuri ya koti hariko tundi tuboro twudushugwe ngaha dusa na twa tuntu twikanzu y'umukobwa wa Fanny urumva ego ndiko ndabona nakabaraga harimo agakaki kabisa no kubiza guhura rero none ibyo bisigo kubera icyo wabonye iyo mboneko nyama ukabona yuko iri kujya mukobwa no musa yitwa wiwe none ntaco bwa Noraski wa Noraski none ntahinduka umuvyeyi wiwe oya hajya ni se wabo ujya sise ni mama ujya ni se wabo ise wabo gute kandi Fanny ni mama wiwe siko bwana Noraski ni umugabo wa Fanny none ubu ico kibondo kimwe mu cavuye hagati yabo bantu babiri aza abo bose uko ari babiri baza kwitwa umuvyeyi wabo uwo muntu rero nashatse kuvuga ngo kujanisha mba numva ari ibintu bisanzwe kandi menga sibyo twahava tuvuga yuko ataraberewe oya yaraberewe ariko ikosa yakoze ikirato coco wavuze igihe kinini cari cahindutse yari yahinduye kabisa cyahindutse yari yahinduye ese naho ngo umwana mubi ngo barakirabije ko kamera umwanya munini yaramaze imisi atuzonze kabisa yakira ni nk'ikoti ya Abel ati ni nk'ikoti ya Abel nayo arabayihindura umusaza arafise ikoti yera nahajya niyo yari yambaye imege koti ijya koti menga itangurira muri ntuze lancement officiel ya My Family nihe urati My Family igire kubita imyaka 3 tuja mu birori akayambara mu maransema tukaja mu mariage akujya mu papa ashobora kufisa ni makoti mesha akujya yikunda gose urazi gushobora kuvuza impuzo nyinshi muga hari mwumva ukunda ugasanga mu manza zose niyo seruka aberi anayo amahera y'amakoti sawa ntavyobura tubifata uko okay bibandanirize ati ibintu wakunze ni nka bibiri ku ruhande rwa public byari byifashe gute abakinyi ba filme abajournaliste bari bahari abakinyi ba filme bari bamwitavye abakinyi ba filme kabisa nta kosa bakoze baramwitavye ariko kandi novuga ku rwego bari bariko canke ku shusho baha urubanza rwabo ntabwo yagaragaye muri rurya rubanza rwakomba kubamo abantu benshi umva benshi ku buryo rurya rubanza rwari rurengeye no kuba muri sare bari kugena nkaho kuri ETS mu Kamenge akaba ariho bakorera hagutse nabonye unabihuza nyene n'ikintu cyo gufata kiriya kibanza nubwo ari ciza bashobora kuba barihenze gato bikabera ahantu menga bitari kubera bigatuma nk'abafana benshi bifuza kuza bibagora ntibabe bakibonetse navyo birashoboka ariko kandi biranashoboka ko ari byo bashatse bafanye kugira uko gwinshi rw'abantu gwinshi bw'abantu bugaba ntibuboneke hari Nariko nava ku ruhande rw'abanyamakuru bana ko ibintu byari binameze abanyamakuru bo bareke jere gusa nateye ivyasi abanyamakuru bareke bagiye bagabo bakuze ikosa kabisa kandi bambabaje abanyamakuru ikosa bakoreye abanyamakuru voilà ibintu byabaye warabimenye man ntaje ndiranda birimo nanakubonye usa n'umuntu ariko arashwana afati nyamagira gwane for the first time hava mwica urubanza rw'abandi je narababaye
mwabaye kubera ko umunyamakuru aba akwiye kuba umuntu atagira imbibi ariko kandi ariko kandi wamubwiye ati ibi bintu ntabwo nkeneye ko bija ku karubanda urumva sawa birumvikana arashobora kutabishiramo urumva ico kintu nyama ico kintu nicigeze kivugwa cari cavuzwe kuri dote naho nyene bavuga ngo kubw'icubahiro c'abantu bazoba bari mu rubanza badashaka kuboneka kuri social media birabujijwe gukamera urumva muri dote kabisa niko bale babo muri dote urumva sawa ivyo barabikoze noneho ivyo babivuze Sauda yaragiye arakamera Sauda yarazanye amasanamu Sauda yaragiye arakamera bafata video bayikubitako urumva tuvuge ko bamwemereye canke yarayivye oya nta kuyiba kuko na my image kabisa iboneka ko yafashwe ku telefone oya na my image yafashwe yitondewe urumva atari yandi yo gufata umuntu anyegeye urumva ivyo byo n'ikintu bigaragaza nuko ubundi munyamakuru atagiye acavuga ati vya bintu nibiri seri kuko nzi ko horo bibona mu ma evenement presidentiel bavuze ati nta gukamera nyene niko bivuga na hantu tuzokubona my image bavuze ati akamera media device autorisation uzobona posting indundi uzobona posting akeza uzobona posting ajimbere uzobona posting amashariki uzobona nukuvuga nabo nyene ariko nabo babivuze uko mugazo cyabona umunyamakuru umwe yabiposting aho deja bavuze ati vya bintu nibiri seri mariage duhurireyo cyangwa kumbura umuntu aba yabirihiye nimba bashaka amafaranga rero bari kuvyana kuko ziya ni content kandi iyo bashaka amahera hari abanyamakuru abanyamuga bari kuzibagurira bavuga ati twe twifatira my image hanyuma mariage rero igeze abanyamakuru no kuvuga hariho bamwe babibona bakavuga bati vya bintu ntibiseri naje ngiye image no zizana nko Sauda yazizanye anje tarona bari batumiwe muri abo ndimo okay muri abo ndimo nk'umuntu yagiye mu rubanza afite amakamera abiri yatumiwe acangiri nta nitangazo basohoye oya kuri mariage kandi riri yabavuze ngo kuri dote okay noneho abanyamakuru bamwe baragira ubwoba twebwe ntitwojayo gutera akajagani mu rubanza rw'abandi batabitwemereye ikatubireke urumva hari nka media zishika zitanu nimba atari zitatu zagiye kuko hajya ndibuka hari mwebwe Fresh TV hari inyishu media ya X-ray hari step media ya Benishu urumva hajya underere hajya ninde undi yarari hajya ninde undi yarari hari umu journalist wa AKS menga nahabonye umuntu yarahari wa AKS Dan wa AKS okay sinzi umuntu habonye ariko koresha umwanya nta kamera yari afise akoresha umwanya nta kamera yari afise nizo media zitatu zari menga yarungitswe na Ranova yarahari nahabonye mugabo izuvuze nizo zari principal nantuze Malove ntuze ya El Malove ijya baby okay noneho uzi na media ziri mu Burundi urumva ukabona urubanza iyo rwabereye ukabuzi ukuntu content igora ukaba wabonye imvura yaguye ivyo ndo bamenye uri umuntu muri entertainment ugaca uvuga ngo uwo muntu agenda atakintu afasha ibaza ko abantu batanu baje uzina media ziri ngaho hariho n'izindi kwibagwe ikindi kintu nyama ukwiye kumenya canke no kwibutsa igitangaje bijye bintu ega barabanje barabareka barafata barakora bimaze kugira hagati sinzi ikintu cabaye makuru ndayafise ku cyavuga makuru ndayafise byaparangajwe n'umu ex wa FANNY Benishu hati Benishu ni wari nyuma ya bino bintu byose Benishu ni watuma kamera zacu zugaranwa erega barabifashe tuja kubigombora turahara warabibonye zanyegejwe ufite jewe nkigera hajya hariho umuntu yambwiye ati burya wicunge muri runo rubanza wewe ufise ibibazo wewe abantu bo kwa FANNY ntibakwemera cyane urumva bivanye na bijya biganiro ugenda urakora okay bon rero vyo maze kuvyumva shavuga ati neje ko invitation y'urubanza ndayifise hamagaye mu rubanza ko nkubita urumva voilà
ariko ndashiramo n'akantu kubwo ndavuga ni uwo gatwe gatakarindira uruguma yego ntawomenya ndashiraho backup urumva backup ndabibwira abantu ati jewe ndanaha kabisa nihagira ikiba muramenya aho mumenya aho ndi mumenya aho umuntu hore urumva kisawa okay urumva rero ivyo maze kuvyumva narasohotse hanze kubera je bijya ibintu by'amafanta vraiment nta nifana nanyoye urumva nasohotse hanze nawe yagukubita agakoka ninjira hariya mu kabare nditamo candagaruka nzirishe turati ibintu by'imitobe jewe candagaruka okay nzoga ninjiranye mu rubanza nayinywereye hariya mu kabare candagaruka nibaza nta muntu wese yigeze abona mfise oya sinigeze ndanabimenya kandi nakumuraba urumva asa ndiko ndaza mvuyeyo nabona ngo ivyuma birafashwe nibaza bifashwe nabandi Chaza kuraba ujya mu ngo wa X-ray Mayeri yamaze ati mugabo bimeze gute kamera bazifashe none bafashe zingahe abandi bazibahaye iyo wanje bafashe amaze yafashwe nabandi urumva ko niko namubaza yafashwe nabandi abo bayifashe ni bande kubera ko hajya nta police yari ihari oya kandi kubera ko atatangazo yari ryasohotse bari kubivuga urubanza rw'itangura abageni bacinjira ati aha nta media yemerewe uwo babifatana abage yifashe that's it wari kubirenga ko yari kubakoza amakosa ikindi kintu uvuze nta gipolisi cyari gihari muga hari abantu basane bigize abapolisi okay yaho niho nshaka kugera iyo haza kuba hari abapolisi bagashaka kuvuga ati kamera yafashwe n'abajya abapolisi inzego z'umutekano kabisa aho ntakintu nari oya aho ni no comment no aho ndanagiye kubivuga karakajagari nari ko ndateye uwo mujama nari ko namaze ati abo bayifashe ni bande urumva ndiko namaze kugira menya abo bantu kubera ko nta police yari ihari okay kumba bayifashe bari hano inyuma yanje ku mugongo bariko baranyumva barihore acaranyereka ati nibajya cyo ndahindukira ndagenda ndababaza ndabubashe sha kabisa ndabaza ati ni sawa teye numvise ngo hari ivyuma mwafashe yego none mwa mwabifatiye numva ko ndi kubabaza bukebuke umugabo umwe acarahindukira ngo wewe ngo bitubaza urinde Beti jewe ndiko urumva nukuvuga Mayeri bari bayifashe twebwe wewe uri umukozi turabizi dukeneye mwene kamera bose wawaze ngaho voilà X siho yarari sine namubonye urumva yena nzi ko X yataje jewe cha ngenda ngiyi iki ngenda kwi kamera ndayiti wanje kugira ngo nsove umugenzi usove umugenzi ndavyumva okay ko mukeneye mu boss rero ni jewe kamera ni yiwanje mumbwira ikintu mwayifatiye aho guca abanyeshura bakavuga ati kamera twayifashira ikikora ibi nibi kandi ntivyemerewe ubwo rero hakenewe iki kugira ngo tuguhe kamera nimba kamera ivyo bidakozwe kamera ntayo tuguha ivyo byari kuba biheze yego uwe ngo bitubaza urinde nabwati none uri kumbaza uwo ndiwe abo mwayihaye basi ni bande kugira numve ko jewe ndi mu bozi habwa ngo none ngutanguye kutwimyoza urumva ufite n'abagabo bari bikanga kagaye vraiment ngo none ngutanguye kutwimyoza timutaje we sindakwimyoje ariko turavugana kandi kamera ni wanje kandi kamera igwa amafaranga urumva rero kamera ntayo tuguha nayo mumpa tego kubera iki mumbwira impamvu ifatika n'ibintu kuko kuyiguma naco ndabizi ntibikunda hariho ivyo musaba kugira ngo kamera muyime nibiki rero tubibahe muduhereze kamera kandi umahora kidabwiye ngo zumvikana utatubwiye umuntu uriwe nta kamera tuguha wowe tubwira urinde witwa nde umva akeneye izina nukuvuga izina yo nkarivuga aho nyine ngiye kuvuga izina cavuga ati bari bambwiye ko muri rubanza umuntu yitwa Nyamari mu bibazo aciye mpindukira se cavuga ati ahantu havuga izina n'ukuntu bashobora kuba banze bishobora wasanga ari babantu bishobora kuba bikwega ikibazo cavuga ati aho wasanga banayiparanga nje barondera jewe candigira maze kugenda niko rero X-ray gucaza X-ray yaraza agize ati wewe bafashe kamera ye
mwayifatiye iki baramaze ati kamera ni yanje X-ray ati ni wanje urumva ko habayimo nukuvuga kamera yiswe y'abantu babiri yego harajuni hajuni nukuvuga aho honyene kamera ni yatangwa kwa X-ray jewe ushobora kugenda nkabafata mubwira ati kamera yanje mwayihaye yego mwayihaye ndiko ari je nari nitwaye nka nyirayo aho kugira ngo bandondere bambaza ati none we ko wavuze ko kamera ari gwawe bimeze bite urumva X-ray nawe batangura kumuharagura wowe ngo hadi umuntu ngaha ngo ari umutumye ngo uvuga ngo kamera ngo bavuga ko kamera ngo ari yiwawe none kamera ni yande kandi byumvikana kabisa byari bibacanze yego aho ico gihe niho X-ray ahagaze navuga ati hagiye birabacanga niyo X-ray yavuga ko kamera ari yiwi ndahashika ndasubira ndagaruka barasubira barambaza ati kamera ni yande ndasubiramo ati ni yiwanje none wewe ati none kamera ni yande buri mebwe yabi X-ray ati ni gwanje urumva ko yacanze ico gihe rero ikintu nashaka bambaza ati mwebwe babiri mupfaniye kuko mbere birashoboka ko twisangira turi babiri yego ico gihe nta kintu bambaza ntibigeze bakimbaza umva bara abantu bagumashira mu ibindi bijambo ngo rero ngo uri kwa twimyoza ngo we ngufise amanyama we ngufise agagaye ngo wadusuzuguye baguma bavyikanganye nuko nyene maze kubona X-ray yahageze jewe nahejeje kubabwira ko ndababwira ko kamera rero uwo muyiha muri twebwe babiri uwo muyiha wese izobirinzwe ca ndigira maze kugenda jewe navuga nta wunkorako kabisa uwunkorako turahura urumva uwe tuhora nkangoza kwikofi bari ko waravuze ko wari wamaze kwikora kuri backup bon X-ray ivyakurikiye ntavyo nzi naciye urubanza rwaciye ruhera ca nditahira maze gutaha burya X-ray yari yamwe muri shooting kwa gatanu bacabona urubanza rurageze amasari karagenda bashatsirwa kati mu mare yama image yari ari mu batarakopya bashaza kuyakorerako burya kamera kugira bayimuhe X-ray bamubwiye ati twebwe rero igituma twafashe kamera wumve igituma twafashe kamera uyu mungu yari afata image none image abandi ntibari ko barazifata aho mwazibahana ngo wumvise hagaye mufise urumva kubera kibaguma bikanga ya kubera ko baguma bikanga kagaye igisi ati jewe sindi ko ndabasuzugura mugabo mu nyuma muco wo muri Truaf okay na mu Majiji basi wowe igihe bazifata niho warureye kubera iki bafashe kamera urumva ngijya kamera ngituma bayigumanye yari kirafata ama image muri stock urumva iyi nirezo yumvikana kabisa bari kumuhana kubera ko ari cyafata image zitemewe uramuzugeze muri stock haba harimo kurengera mugabo ivyo iyo babimbwira ari gushaka kwiga izindi ngingo zifatwa ntibagume bamparagura ngo ndi kubasuzugura ngo iki kuko vyari vyumvikana igituma kamera z'abandi bazitanga iyiwe bakayigumana weko va X-ray uburyo harimo ntuhavumbwira yuko boba hari ibintu bononye muri ntuze muri memory nukuvuga kugira bayimuhe iyo kamera barayifashe image iyo memoire bemeye kuyiformat yose barayifuta byose ibintu byari birimo za image za ya party we 15 yavyamaho yari yashutinze ziba ziragiye barazifuse ejo yasubiye muri tournage niyo yasubiyemo urumva niyo yarari urumva nk'icyo kosa bamukoreye sikosa gusa ibintu n'ubugizi bwa nabi nubugizi bwa nabi nyene kubera kandi FANNY baramubwiye ati burya kamera ya X-ray bayifashe nta kintu nakimwe yabikoze iyo akababwira ati kamera ni muyimuhe ntaco nta kundi ko yazifashe muvandimwe ni mujyango kandi izo image nta cyangwa bakambwira ati izo image zo muri stock rero fusigara n'urubanza futa iyo bamde machine yage ntabari kubura bagashiramo image zo muri stock bakazifuta bakamusigariza iz'urubanza cyangwa ivyo by'urubanza byiwe byose bakabifuta bakamusigariza izo image za filime yiwe je nandi ni mu bantu bawe nico kibazo nubwo kitatevye cyane ariko hari iminota namaze tutariko turakora na cameraman wanje twari kumwe hanyuma rero gumva byacenduke zigihe bagiye kubaza FANNY kubaza umugeni umugora muri ibyo bintu biragoye ngira imana bagaruka bambwira ati umuntu yitwa Diko yatubwiye we ko atakibazo bandanya mukore mugabo tubihuze n'akantu wavuze ati umuntu yarabira inyuma nuwo wisumu ex wiwe Benisho Benisho bino bintu niwe abiri inyuma koko Benisho afite ikinyamakuru cya Step Made urumva
ico kinyamakuru naco cari hajya niho cari kiri urumva benisho je nambonye turanaramukanye iki kinyamakuru no kiri hajya naco cari ko kirondera inkuru kandi iki kinyamakuru urabizi mu Burundi murafise akantu abanyamakuru bamwe abayifuza gutanga inkuru wenyene karahari ngo yitwe ko ari wazikundira kurusha abandi urumva kandi urumva rero ari umu ex wiwe ntiyari kumubuza kuza muri mariage yavuga ati wewe nivyo wacu nta ngorane akubo ex gusa niko ntemeye umu ex wiwe nyene urumva hanyuma rero babazwa urabizi ko wewe mwageze bajya muri salle maze gusohora na video ego twahageze twamaze gusohora video kwera kuvuye mu rushengero muvuye hariya ku rushengero rero hajya burya na dote sinzi ko abibonye hari ukuntu bashaka ama media ntabe menshi urumva kugira ngo ntave mu bisanzaza bikwire mu bantu bo batarasohora kandi nabo bafise channel yabo urumva ko barayakoze karafata ariko kuri mariage barabonye ati ibi bintu bishobora kuba bigiye gupararangana ko nimba hari haje media imwe bakaba hagiye kikazi 5 biraza gusanzara bacavuga ati rero pro king urumva niko guca bashiramo kajya kantu kugira ngo hasohore rya solution cup na step media bashaka arizo zibiri zisohora zonyene ariko none dufatiye kuri ako kantu we bakubwiye ngo uwitwa Diko ninde we bagashabiguha none Fanny apiki na X-ray ku buryo we yari guca mwima kamera ariko nanje nubwo bandekuye nyama bagiye kundekura mu nyuma kubera ko twese hageze igihe kandi kwatangiye kwashitse babona cyane kuko twari kwanatumiwe barashoreka turafata mu nyuma biza gupararangana mbere ibirori bisa nibiriko biregereza guhava bihera ubwo wa muntu nyine kuravuga se yagiye gutanga ibirego abonye abandi bariko barafata kuko hari n'abantu bavuze ati hari abantu no munsi nkuko ariko bavuga bafise inzara y'ama views kumva yuko abandi bamutanze cyane yuko uwo muntu wumva bayumva yuko yegereye abo bantu babiri akumva niwe abashobora gutora iyo content yonyene bino bintu bibaza kuba harimo amashari menshi cyane adasanzwe je niko ndabifata hanyuma wa mugani wawe rero je nimba bana ndetse n'abandi bake bagaca basigarana ivyo wundi bakanabifuta bigeze aho biza kumvikana yuko hari amashari menshi arenze no kugirira nabo umuntu ni kuvuga hari byanga byakunda hari ikintu ikishe yashobora kuba Fanny kubera abanyamakuru bari hajya bari abantu baharurika kabisa ku buryo wari gushobora kubona umunyamakuru kavuga ati uyu no kuri TV kanaka uyu no kuri TV kanaka bivuze ngo nujya muhungu wa X-ray Fanny yaramuzi ariko nyama urazi ikintu tutaza guhuriza ko sinibaza yuko Fanny ari amasene yari karabahajya yarayazi ntago yarayageni wari umugeno abari biza bari mu bindi bintu byinshi sinibaza ko ari we nabatumye ahubwo hashobora kuba ariho erema nimba ari Benisho uri kuravuga cyangwa undi muntu wewe yasa nuri karamurabirira akabona ibintu bigiye kuyanga cyangwa barabasahuye ama image ku rugero batashaka bakavuga ati kabana abantu tubakonye tubahereza aha ibisigaye turaza kubyifatira twebwe tuvyemerewe ngasi nibaza ko Fanny bari we yatumye ngo basi ngo abandi rimo bareke ngo musigane bya X-ray oya aho Fanny si bari bafatiwe ibintu n'ivyaberi vyarimo abere sinzi umuntu haye iPhone we tigenda umfatira ibintu bimwe bisanzwe umuntu wawe ni nawe nyene telefone yiwe yaramaze umwanya munini bayifasha akona ko namenye yewe gaye abere yararikaramya aragwana birakomera telefone bayifasha ariko rero ndababwiye akesera jewe yama bibiri jewe ni kuri yonza kwa ndi muri rya rubanza nagiye nk'umu cameraman fise kamera iyo wanje bakayifata waca ruhagarara ndakurahiye waca ruhagarara kubera ko nivyo none wewe warasohoye itangazo kuri dote kubera iki Mariage tasohoye irindi urumva byumvikana ko kuri Mariage ni twari tuvyemereye kandi urumva ari ukuntu nyene Mariage barayirekuriye abantu kabisa ego naho ama telefone ko sabana barabareka bati kuko urumva ujya mu moderateur nyene amaze kuvuga ati mu kamera ahantu muhagaze mukuvuga nimba ufise kamera warahaguruka ugakamera ugakamera none wowe ushaka gufata kamera kandi yabarekuye biraboneka ko ari akantu kabaye mu nyuma kazana yantu runaka nakantu kabaye mu nyuma kazana yantu runaka turabiteye ivyatsi nimba ari umuntu w'umunyamakuru nako mu YouTuber ashobora gukora ibintu nk'ibi subunyamwuga ari karakoresha nyama je nkunda kubivuga ego ama views arakenewe gukora ikintu kikarabwa ni sawa birafasha biranaryoshe mugabo nitwashira imbere kwirukira ama views ejo tuzonagonga bene wacu kugira duce tubikamera ayo ma views ngo turonke views turonke views umva je ko yari jyange ntawe nakunze sinabikunze kabisa ariko urubanza rwari ryoshe kandi
babane kuko banavanye ni views Ukana senda kumva Nyama ako gano uvuze ko menga no bwana bwo ni babane ariko banavanye ni views kuko umenga harimo akantu ko kubatega imitsi cyangwa kuvuga ngo nibanapfana namatazo bavyaya amavuta 20 views none twe duhumba ikibavanye Fanny si umuntu wawe kwe wande Fanny si mushiki wacu wande nimba ari mushiki wanje nje ni mushiki wanje ndi abahenze je kumviza abashiki banje batatu ko santa no mugabo ndavuga ko ukuntu mwabina bikova vabwe ngusanga twaramenyanye nk'umuryango ubu uryo wumvise Fanny arayarwana na Norask oya wari cyo baza muri Hare 6 wari cyo bavanye ngo ni views wari cyo baza barayi barakwana nuko bagwana ni nuko niba ntabikameye jeje ko cyo mbabaza sanze rero ko views gusomba umwe twari ko turapfa yakuba ngo kamera za fresh bazifate izaba igisere zose bazifata bari wenyine asigara akamera oya baraduhombeje nenje uzosubira kuvuga iki tuzovuga icyo tuzovuga habwo honeymoon igiye kubera he tuzovuga ama honeymoon sibyo tuzovuga basohotse nka solution cup ejo bazonibaruka tuje kubara content izara nimba ari content nyama ziriho kwebaruka kwibaruka ko ni vuba kwibaruka ko ni vuba vuba ubunyene bacani abantu babanya atani imisi itanirahe mutima ngo ni vuba amezi none urindiriye amezi 10 yita ubusa basi dushire ko kumwe ko kuyitera abe 10 kumwe ko gutera iyo nda ashaba 10 none umutima yarakwiye yavuze ko bari umuntu yivye buhiye ngo murabe neza ngo muzi izo mpuzu hari yakantu sinova ngo reka turinde ko cyamenga tugiye kubaharurira muga igihe cyose bazibarukira turi oya imana ibafashe kabisa banagwanye bakagwana bizo bibahereremo wumvise ibintu se yababwiye se bafanya yababwiye yavuze ati urabona bijye mugenda kuvuga vy'ibiganiro mu posting kuri social media yarakavuze ko umusazi ati bijya n'ivyagiriki yarababwiye bijya n'ivyagiriki kabisa rega ijambo giwe cyose ndarifize ku mutwe bijya bintu muza bijya bintu mwagiye gukora kuri social media ati bijya n'ivyagiriki rero nimwabirengako bijya nyine bizogaruka bibagirize bivuga ati mwariko murahenda abantu wow bavyare barondoke cyane yuko baramaze kubona ko binashoboka bashire ku gatanu ikintu gishasha wakanga wa gatanu rero bagiye guhera ku wa gatanu ano kuvuga imfura yabaza bari umwana agira gatanu biraba umwana w'imfura wabaza bari umwana agira azo bari wa gatanu tutavyumva bishoboka gute ukuntu bishoboka none ufashe batatu ba FANNY ugashira ku mwana Norask si bane yego bahezo wa gatanu rero yitwa imfura yabo ari babiri nanakunze n'akantu muri sare uburyo bicaye bari bakikijwe n'ibibondo abana babo bari bahari usibye yuko ico gitigiro uri kuravuga icari gikwiye kubera iki rero kubera iki antuka kumbure ko baravye babona decor ntiza kuryoha abo babiri antuka barahagije kugira berekane yuko hari ikimenyetso canga bafise abandi bantu bari bafise ndanavuze ibyo nibuka comment y'umufana nabonye vuga yuko kuri bya bintu by'inyambaro Norask ngo ashobora kuba yari yambaye ibara risigura yuko akoze mariage yari yarahukanye burya hajya arangwa ari amabara asigura ibintu burya Norask ibara yari yambaye ngo risigura yuko ni mariage akoze yari yarigeze kubaka amakahukanye nimba ko kantu ariko aza kuba yari ihenze nakantu nayo nibagiye ariko numvise no kavuga n'umufana yagashize muri comment ya video twari kwa uploading so nako ndavuga uburyo byari byiza bashikijwe n'abana inyuma hari marene na pare nk'ibisanzwe kara kadekoro keza gusa ari ibintu ntatahuye byari hejuru mbona bimwe bisa n'umuziki hejuru muri decor ikindi n'igiki menga n'ikirango ca film hariho kaboro hariho ijya solo y'umuziki yego hakaba nakajya ka lol kerekana movie hakaba na bible ku ruhande rwa FANNY agashaba ni intare ku ruhande rwa Norask ijya ntare ni cyatazirano kajya gasoro nako nawe numvise ngo muri nako yarimvye kuva kera ni umuraperi niko navuga ibirori ngo tuganire kwibagiye umugabo yitwa Nsoro
tugize tuharabuka umugabo yitwa Libert mu gihe byari bitekanijwe ko aza kwitaba urubanza rw'abantu biwe babanye banakorana byinshi yazo za reviews wakira gute ko ujya mu tipa tahaje yagize neza ujya mu tipa ari ishofa yari guhava agwana yari guhava pararangana reka tugureke urubanza rutari rurimo n'abadofine wigeze babona n'abadofine zisho kintu ko nacibagiwe hari ukuntu abavukanye ba FANNY bari bambaye umwambaro ujanye ukuntu ukabona mu kibanza c'abadofine bahakubonekamo bona uko bari baberewe kabisa muri black igituma rero batabaye abadofine igituma batari hajya nk'abadofine nukubera ko atabandi nabo bari bambaye kujya bari ku ruhande rwa Noraski nukuva Noraski yacu bura bamushigikiye Nje gituma bari hajya nk'abitavye urubanza nyine nk'abavukanye biwe ntago baje hajya nk'abadofine kuva tuvuga yuko ari agasembwa cyangwa ari akabijya bashatse gukereye ku kuntu abo bantu batabonetse bo nibaza ko ari creation kubera ko kijya si ikintu kiri mu muco iyo bacari ikintu kiri mu muco w'ikirundi bakagikuramwo kari kuba ari agasembwa ariko ko kitari mu muco ni creation bisa eba numusa ndagushimira cyane kuba waje dusubire for the next abantu bari banagukumbuye bana yuko nawe ubwawe usigufise n'abafana benshi ubona yuko abantu bakunda analyse zawe sinzi yuko ufise nk'ijambo bawo basigira ariko kandi ugire n'ikintu wipfurije solution cup ndafise n'amakuru ko mushobora kujana muri honeymoon gushobora kubera Dubai canke kabera Zanzibar hamwe muri aho solution cup aza kubaherekeza aya ntago twujana jewe ariko kandi uzura bafatira itara bageze ko bashutinga yego ndakisera jeje gufata itara none gutora intuzeho ngo ntiwagiye urubanza ruheze sorry si wamugirwa imbaro gutora intuze umuntu aja kumviriza ahantu baraye hoya yagi ariko jipostinga ngo murandabira yuko ngo intambuko yiwe ngo nimba nyene Noraski yasanze ari wese yoba wese kandi yaravyaye sinzi ibintu bisanzwe muraco kozanya kwe none nimbuze ko yavye umuntu yavyaye reka urasubira akiyubaka wapo busugi ntibugaruka bugenda rimwe yego bugiye ntibugaruka nashobora kwagara kwibaka kabisa hamwe nyene ubusugi ni rimwe none ukaja postinga ngo murandabira intambuko yuko nyene karagenda nk'umukobwa yaraye yatakaje ubukobwa kandi yuko ivyo bintu vyabaye byari vya kera naribagiye sanga na postinga byari vya kera aho umuntu yagira mariage mu gatondo ukavyuka biboneka nyine ko yaragize mariage kabisa oya gusa n'ubu no kutagiye hari gihe wari kubona ikimenyetso ariko numva twarangiriza kuba keza tubipfuriza urugo rwiza ebana Noraski ahigwe cyane ahigwe ntituba tuvuga ibi ngo uraza abafana ko bakunda kubona amenga abantu bipfuriza nabi tworyoherwe ejo wamugana tugiye kubibarutsa bameze neza solution cup igakomeza kabisa kwarara igera kure cyane kumbure turaza kumenya n'andi makuru baduhe n'andi makuru nibaza ko honeymoon itaza kubera i Bujumbura vyanka vyakunda kubera iki tohabera i Bujumbura mbona birengeye kubera ngaha uzi ko hako honeymoon bari i Bujumbura batuma baduga bakiryamira nk'ahantu nkimuramvye uko mazi y'umwami bakashira agashitingi bakandika amateka bakavuga ati honeymoon yabo yabereye ahantu hatari hiteze ivyo rero nibabigerageze navyo byo bari vyiza kabisa sinzi ko ari akajambo nyama wo bifuriza incambere no bifuriza ni urugo rwiza kubera ko urugo rubi rurajyana kuko nibaza ko nkamwe FANNY yogira urugo nko yari yagize mbere uzi umuntu yamuza mu ibarabara yoba ari gihano mu kabisa rero nico gituma Noraski yagiye afase inshingano zikomeye muco we yabyise ngo ni risk ikomeye kubera ko hajya umva hajya umutima wa FANNY no kuvuga uroroshe hariho ukuntu nyene ufise inkovu urabona inkovu ikomereka n'ingoga kurusha aha nyene hasanzwe hakomeye ni nko gutoneka umva rero hajya no kuvuga Noraski agize akantu gusa adekora ho gatoya FANNY bocuna vyanze nico gituma nabo babiri bisigura yuko
yaba norasike canke Fanny wumva ninde yafashe risk gusumba ubundi uwafashe risk gusumba ubundi ni Fanny. Fanny wari muri risk kubera ko norasike niwe mugore wa mbere abanye mu nzu na Fanny. Fanny niwe mugore wa mbere babanye mu nzu nubwo vyaje norasike akavyara ariko Fanny ibaza avanye na norasike niyo nkundi mugabo azokiswa wa gatatu urumva ivyo bintu byo bari bibi cyane imbere y'amaso y'abantu. Nje gituma rero norasike hajya agomba kubungabunga neza umutima wa Fanny kabisa. Nimba kabisa yemeye ko babana mukunda aka kana agomba kwitonda arashona nico gishika baramuzi ni mubi urashobora kuba shona hose guhera ku maguru nukuva n'umushaha wiwe kabisa awubungabunga yego kuko adekonye kabisa azobamuteje abantu ariko ni nkuko ushobora gusanga ca kiguma uri kuravuga ko menga kiroroshe gutoneka ushobora kuba ahubwo gikomereye ibibazo usumba wa undi mushasha tarora n'ivyo bintu shaka kugera norasike sibyo ndabipfuriza biramutse bibayashobora kubikomerekeramwe ahubwo gusumba na Fanny mwereke impamvu nubwo ata ugukomerera ibibazo ntabwo umva ko Fanny aza ko bafise experience y'ibintu mwe nivyo bisigura ngo niyo bagikangwa n'ibintu ibyo byose ariko norasike aza kwitwa umwana mu bintu byitwa uruko banona ko wumva din par bishobora kuba byo ariko antu tutaza guhuriza ni hehe nukubera ko Fanny ndamuzi urumva kuko Fanny mugirana ikibazo wowe nawe ariko ikibazo kimaze kuja mu bantu izi kamera zanyu ahantu Fanny ubugiye kumusevya urumva nico gituma se nibaza kuba yavuze kurya amuzi ibibazo muzogira pare na Marene ntavyo bubakemurira mu bimare hagati yanyu jambo rya mukuru yarabivuze mu bimare hagati yanyu rero nico gituma hajya Fanny araza kugira hamwe bisubiye bikaba yogira romo ikomeye nukuvuga yogira amaefe nyene ushutangura kuyabona kirumvikana cyane ariko kandi sivyo twobipfuriza reka tubipfurize kuvyara tubipfurize urugo rwiza tubipfurize n'amafaranga urumva kuko urugo rurabagwiza ariko iyo mukundanye mukamuvise n'amafaranga ubwo rugo bari paradizo urumva turagiye Kigali mukaca mugenda why not mukaja gushopinga i Dubai nk'urugo rw'abastare biba biryoshe gose kabisa. Ndabashimira cyane bakunze ba Fresh TV nyama nuwe mwamubonye ibyumviro byanyu mubandaye mubishiraho mwipfuza yuko bigenda gute amakuru muba mwayumvise nizera yuko ino special driver muba mwayikunze cyane make your comment bya byumviro byanyu turashabikeneye. Love you guys. Ciao. Fresh TV, we shine to progress. Special driver. Special driver.